Reka nongere ndabifurize igicamunsi cyiza canga ibihe byiza abanyonye ibiganiro byacu abariko baratwumviriza uno mwanya kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 29 ukwezi kwa ntwarane 2025 ndabahaye imyiriwe mwese cange mwaramutse bivanye naho muherereye ikaze kuri mwebwe mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabashikiriza ngakuri no monesha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV. Burundi News TV ni mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubategurira ndetse no kwashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi agezweho abari karavugwa mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hino mu isi. Twibanda ku makuru karavugwa mu Burundi ndetse twibanda ku mutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Twifashisha inzobere mu gutohoza amakuru ijya nino mu isi. Ikaze kuri mwebwe mwese dore ingingo nkuru tugiye kugaruka muri kino kiganiro cacu cuno mwanya. Igihugu c'u Burundi cyongeye gushimangira ndetse no gutangaza neza yuko imipaka itazoca yugururwa ku mvo z'uko u Rwanda turiko rero rurakora ibyo gwemeye bivanye no kuba nyine rwaremeye yuko rugomba gutanga bamwe rero mu bagerageje gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza kuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Iki ni kimwe mu bibazo biremereye cyane biboneka hagati y'imigenderanire y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda, ariko kandi harakomeza kuvugwa ibindi bikomakomeye cyane aho Burundi bwama bwagiriza icyo gihugu c'abanyi c'u Rwanda yuko rero gikomeje gukorana n'imihari irimo nka Rwegitabara, umuhari usanzwe uragwanya ubutegetsi bw'abarundi ukorera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko kandi ukawukorera muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru avuga yuko Uburundi bwararungitse ingabo z'abakomando mu mutwe udasanzwe ingabo zizwi nka TAFOK, ingabo zisanzwe zizwiho ubuhanga ariko byarananiranye kugira ngo babashe kuba nyine bo kutsinda uwo muhari. Uyu muhari mu minsi mike iheze nyuma y'ikiganiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse kugirana n'umumenyeshamakuru wa BBC, umuhari Rwegitabara warasohoye itangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi wabo mu bya gisoda yitwa Patrick Nahimana. Yarumvikanye avuga yuko atamuntu n'umwe atagihugu c'u Rwanda atamfashanyo n'imwe bakora ku gihugu c'u Rwanda, ahubwo shimangira yuko ibyo bakora byose bituruka cane n'ubundi ku bikorwa bimwe na bimwe biba byarakozwe no ku bandi barundi bifuza impinduka mu Burundi. Uyu muhari wifuza yuko rero amasezerano n'ubundi yarusha muri Tanzania yoshyirwa mu ngiro, ndetse uyu muhari ukaba warumvikanishije muri iryo tangazo yuko mu gihugu c'u Burundi hakwiriye kotswa igitutu, basaba imiryango mpuzamahanga nyine kuba yokotsa igitutu ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba nyine bakubahiriza ibyo basinye canga ibikubiye muri ayo masezerano. Mu kiganiro cyarabaye ku munsi w'ejo ni ikiganiro cyamenyesha makuru n'abandi bashikiranganje bagiye batandukanye mu Burundi, harumvikanye ibibazo bigiye bitandukanye. Hari umwe yabajije kubigendanye n'ibikorwa bikorerwa nyine mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku ngabo z'u Burundi, niba izo ngabo zaba zikiri ku kivi, zaba zikiri ku mapozisiyo yazo nk'uko byuma bigaragara, ariko kandi haragaragayemo impungenge ndetse n'intambamyi zitari nkeya nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ibyo byose biri mu bintu bikomeje kugenda birahangayikisha batari bakeya, ndetse abandi bakaba basigura yuko mu minsi iheze aribwo umukuru w'igihugu c'u Burundi yasiguye yuko ingabo za Kongo n'abarundi bama bambugwa uburere bugiye butandukanye n'umuhari M23 byarateye impungenge n'umutima uhagaze abatari bakeya, maze batangura kubaza niba ibyo bitaba bireko biratuma n'abasoda b'abarundi bariko barapfira cane muri iyo ngwano. Ndaza kubabwira icyo rero umuvugizi w'ubushiranganje bwo kwivuna abanzi mu Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza yishuye. Ndagaruka kandi ku nama ikomeye cyane yarabaye ku munsi w'ejo yarahuje abagaba bakuru b'ingabo zo muri SADC ndetse no mu itsinda ry'umuhari M23, aho byari byitabwe n'abajenerali bagiye batandukanye haba baturutse muri Tanzania ndetse na Malawi, ariko kandi ku ruhande rwa M23 haragaragaye General Sultani Makenga ndetse haragaragaye n'abandi bakomakomeye cyane barimo nka General Byamungu yungirije General Makenga, harimo kandi Colonel Bahati Elastoro, uyu ni buramatari wa Kivu y'Amajyaruguru nk'uko bigaragara.
Mwiriwe neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza umuherereye hose mu bice bigiye bitandukanye, ndabahaye ikaze mwebwe batwumviriza bari mu Burundi, abari mu gisagara ca Bujumbura, abari Gitega, abari mu makayitsi hamwe namwe atandukanye, abatwumviriza bari ku mitumba imwe n'imwe mu gihugu c'u Burundi, ndazi ko muri benshi, ndabahaye ikaze mwese, ndabifuriza gukomeza kuryoherwa na weekend. Kuri wowe utameze neza bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye, ndakwifuriza gukomera ndetse no kwihangana nkubwira nyabona, niba utameze neza izere yuko uno mwanya niba bitameze neza ejo bizaca biramera neza cane. Kaze kuri mwebwe kandi mutwumviriza muherereye mu karere k'ibiyaga binini, mu burengero bwa Afrika, umanuko bwa Afrika ndetse na Afrika yo hagati, abari mu makungu ya kure mwese turabahaye ikaze. Ari ubwa mbere ugeze ngaha reka ndagusaba option kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ndetse amakuru n'ibiganiro byacu n'ubundi ubisangize ku nshuti zawe. Urashobora kwinjira muri groupe ya WhatsApp kugira ngo uce urabana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Reka kandi ndanakumenyeshe yuko ushaka kunyura ngaha muri description ukasanga link ya groupe ugaca urayinjiramo, ubundi ibintu bigaca biramera neza cyane. Kaze kuri mwebwe mwese mubandanya mudukurikira, kaze kuri mwebwe mubana natwe gatanu kuri gatanu. Reka amakuru tuyatangurire kubikomeje kugenda biravugwa haba mu Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mw'isi. Nyuma yuko twama tubashikiriza amakuru agendanye n'ibibazo byaba birashikira ingabo z'abarundi zararungitswe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira ya Kongo, kugeza nubwo rero abavyeyi bamwe rero bamara igihe bariko baripfuza kubona ababo ariko ntibiborohere canga se ngo ntibabonaboneke kumvo zuko baraguye muri ino ngwano. Abegereye igisoda c'u Burundi bavuga yuko nubwo Burundi bwambura bigira ibanga haba haraguye abasoda benshi muri iyi ngwano, ariko kandi abanyagihugu benshi barakomeza kugenda baridogera yuko rero ubushikiranganje mu by'umutekano nyene batariko baragira icyo bavuga. Ku munsi w'ejo umenyesha amakuru umwe yarongeye guhaguruka arabaza ikibazo kigendanye n'ibiriko biravugwa ku ngabo z'abarundi, ariko kandi biratangaje ndetse byaranumije bamwe uburyo rero umushikiranganje wo kwivuna abanzi, umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi Brigadier General Gaspard Baratuza yatanze inyishu. Yarageze ati igisirikare c'u Burundi cyaratangaje ko rero nyine gikomeje kwitwara neza imbere y'umuhari witwaje ibigwanisho M23 mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Ibi byatangajwe n'umuvugizi wo kwivuna abanzi cyangwa umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza mu kiganiro n'abanyesha makuru cyarabaye kuri uyu wa 26 Werurwe 2025, ubwo yabazwaga niba rero kikitwara neza ku mirongo imbere ku rugamba nk'uko yabivuze muri Mutarama. Ariko kandi nubwo abasoda b'abarundi barambuwe amatelefone yabo ku mirongo imbere ku rugamba, iyo hagize rero urongo uburyo rero yomenyesha amakuru avuga yuko ingabo z'u Burundi ziturahiwe n'uru rugamba na gatoya. Umumenyesha makuru yaragaragarije Brigadier General Gaspard Baratuza ko nubwo yavuze ari amajambo muri Mutarama abagwanyi ba M23 bakomeje gufata ibice byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira ya Kongo, kandi ko ubu ngubu begereye umupaka u Burundi. Yaravuze ati se niriya jambo mwoshikiriza abanyagihugu, ese niki bokwitega? Ase abasoda b'abarundi baracyari ku mapozisiyo yabo nk'uko byari bimeze, baracyarangura ibyo bajejwe ngaho muri Kongo. Brigadier General Gaspard Baratuza yaragize ati ndagira ngo bamenyeshe yuko rero ibyo navuze mu kwezi kwa mbere nta kirahinduka. Ingabo zacu zararungitswe muri icyo gihugu, zirameze neza kandi abarundi nta bwoba bogira, bakomeze kurangura imirimo yabo, ibisigaye ababijejwe nabo barabibona, kandi ntihagire uwongera rero guha agaciro uwo muhari si mu Burundi uri kurakorera. Perezida Evariste Ndayishimiye u Burundi araherutse kwemerera BBC Gahuza mu kiganiro n'umumenyesha makuru wayo ko ingabo z'icyo gihugu n'iza RDC zikomeje gutsindwa ku mirongo imbere ku rugamba, agaragaza ariko ko ibyo ngibyo bidakwiriye n'ubundi kubazwa abarundi. Ati kuba M23 ikomeza kwigarurira utundi duce ntibyobazwa twebwe, kuko twebwe twaragiye gufasha ingabo za Kongo. Evariste Ndayishimiye yaravuze ko mu masezerano y'ubufatanye mu kurwanya M23 Uburundi bwagiranye na RDC n'ubundi muri Kanama 2023 bwumvikanye ko rero abanyekongo aribo rero bogira uruhare runini cyane muri iyo ntambara. Yarageze ati twebwe turi mu masezerano yo gufashanya mu by'umutekano, ariko twaragiye gufasha igikorwa nyamukuru rero nyine n'iki gisirikare ca Kongo. Twajyanye rero abasirikare bake bo gufasha, kuko rero abandi dukeneye
bamwe ko rero nyene bakomeza kurinda umutekano w'igihugu, abandi bari mu bundi rero butumwa butandukanye kuva muri Mutarama. Ubwo rero Brigadier General Gaspard Baratuza yatangazaga ko ingabo z'u Burundi zihagaze neza mu burasirazuba bwa RDC. M23 yarafashe ibice bitandukanye birimo umujyi wa Sake, Minova, Goma ndetse na Bukavu. Ingabo z'u Burundi zaratangiriye n'ubundi uru rugamba mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, zarasunitswe zirahungira hafi y'umupaka w'u Burundi muri teritwari ya Uvira, nkuko amakuru akomeza kugenda atugira bivuga. Nyuma y'uko rero n'ubundi impande zombi zikomeje kugenda ziritana ba mwana, ariko kandi uruhande rw'ingabo za Repubulika Iharanira ya Kongo zikaba zo zaragaragaje ko zikomeje gutsindwa ku rugero rudasanzwe. Ku rundi ruhande u Burundi n'u Rwanda byari bimaze iminsi byaratanguje ibiganiro ku mvo zo kugira ngo barabire hamwe rero uburyo bukingira imipaka yabo ku mvo z'umutekano ushobora gutosekara, ariko kandi hari amaze igihe harimo imigenderanire itari myiza. U Burundi bwongeye gutsimbarara ndetse kugaragaza ko bugitsimbaraye ku gusaba u Rwanda abagerageje gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza nk'uko vyoma bigaragara. U Burundi bwongeye kugaragaza ko bitsimbaraye ku gusaba u Rwanda kubushyikiriza abagerageje gukura Petero Nkurunziza ku butegetsi muri Gicurasi 2015. Muri icyo kiganiro n'abamenyesha makuru cyarabaye ku munsi w'ejo nyine, umuvugizi wa perezida y'u Burundi Gatoni Rosine yaragaragaje ko aba bantu bashatse rero gutembagaza ubutegetsi bwashyizweho n'abanyagihugu, bityo ko rero bakwiriye gukurikiranwa n'ubutabera. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye araherutse kwibasira u Rwanda arushinza kugira umugambi mubi wo gushaka gutera igihugu cyabo binyujije mu muhari witwaje ibigwanisho wa Red Tabara. Guverinoma y'u Rwanda yo yatangaje ko Ndayishimiye yavuze ari amajambo mu gihe inzego z'umutekano z'ibi bihugu rero nyine zikomeje ibiganiro kugira ngo ziganire rero ku buryo zarinda imipaka mu gihe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira ya Kongo hari kubera intambara. Gatoni yarabajijwe niba rero amajambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye adasobanura ko intambwe ibihugu byombi byari bimaze gutera muri ibi biganiro nyine yarasubiriye inyuma, agaragaza ko n'ubundi icyari gikwiye kwibazwaho ari impamvu ibi biganiro bitarangira cyangwa ngo haboneke inyishu. Yaragize ati ahubwo iyo mumbaza muti ibyo biganiro aho byahereye ku kirero bitarangira cyangwa ku kirero igisubizo kitaboneka. Ubwumvikane hagati rero y'u Burundi n'u Rwanda burashingiye ku Rwanda. Umunsi u Rwanda rwashatse rero gushyira mu ngiro ibyo gwemeye uno munsi nyine uwo mubano uzongera ucuramira neza. Gatoni yaravuze ko umuhari wa Red Tabara nyine ari wo wagerageje guhirika ubutegetsi bw'u Burundi muri 2015, kandi ko umaze rero guhekura u Burundi n'abarundi inshuro zitabarika uba neza ku butaka bw'u Rwanda kandi urashigikiwe na leta y'u Rwanda. Yarasobanuye ko kandi Evariste Ndayishimiye ari we watanguje ibiganiro n'u Rwanda, ararusaba abo avuga ko rero nyine bahekuye u Burundi ngo ruramutse rero rwohereje igihugu cyabo imipaka yaca iyugururwa uwo mwanya ntizongere gufungwa. Gatoni yaragize ati mu gihe u Rwanda rwaba rero rusabye ibiganiro na leta y'u Burundi ihora yiteguye irahora iteze yombi icyo gihugu cyifuza kubohereza nyine, bisobanuye ko ubwumvikane bushingiye ku gihugu cy'abanyi cy'u Rwanda. Leta y'u Burundi yarugaye imipaka muri 2024, hari haheze igihe rero kitagera ku kwezi n'ubundi itangiye gushinza u Rwanda gufasha Red Tabara nyine mu nyuma yaho rero igabye igitero muri zone Gatumba mu gisagara ca Bujumbura. Icyo gihe guverinoma y'u Rwanda yarasubije ko rero ibyatangajwe na Evariste Ndayishimiye atari ukuri, kuko rero nta na hamwe u Rwanda ruhire rero n'umutwe uwo ari wo wose w'i Burundi witwaje intwaro. Guverinoma y'u Burundi yagaragaje ko rero idashobora koherereza u Burundi abagerageje gukuraho ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza, kuko rero iramutse bikoze yaba rero yishe itegeko mpuzamakungu rirengera impunzi. Kugeza ubu benshi barakomeje kwibaza ibishoboka ndetse n'ibishobora kuzagerwaho muri ibyo biganiro mu gihe impande zombi zikomeje kugenda zitana ba mwana. Kugeza ubu amakuru akomeza kugenda tugera akabashimangira ko leta y'u Burundi isigura ndetse ikanagaragaza ko izugurura iyo mipaka mu gihe u Rwanda ruzoba rwotanze abo bantu. Ni mu gihe umuhari Red Tabara namenyesheje ko uherutse gutanga inyishu rero ndetse urananyomoza amajambo yaherutse gutangazwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, asigura yuko nyine haba hari bamwe baba bariko barashaka gukorana n'uwo muhari.
uyu mari mu itangazo yashyizwe umukono na Patrick Nahimana uvugira mu byo gisirikare waravuze yuko nyine abantu bo bishobora boza bakagera mu birindiro byabo bagaca bararaba nyine koko bagakora amatahoza bakamenya niba koko hari ibyo canga sara ubufasha bakora ku gihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda. Bashimira abanywanyi biganiro byacu batwumviriza muri uno mwanya abakomeza kubana natwe kuri no monesha kure ya channel ya Burundi News TV. Bashimire kandi ngomeze kwifuriza kugira ibihe byiza ababana natwe n'abadukurikira. Reka nkwibutse ko unyura ngaho muri description ukasanga link ugacura ko ukinjira muri group ya WhatsApp.